mwaramutse bene data bakundwa n'inshuti muri hano. Mu by'ukuri n'umugisha udasanzwe kuri jewe gushobora kuba hano ndi kumwe namwe muri kano kanya. Uyu munsi kuwa mbere 17 z'ukwi 11 mw'uno mwaka wa 2025 no kuba ndiko nshitsa icifuzo c'imitima yanyu igihe umwana w'Imana atakamvye yizeye ivyo ariko arasaba, Imana iramwumva. Iyo hari babiri naho biba bikomeye cane, habaye batatu naho biba bikomeye cane. Iyo hari umugwi rero mwiza cane nkamwe uri kuratakamba usaba uwo mugisha, nokora Imana ica yiyizira igaca ikora ibishoboka byose kugira ngo iryo sengesho rishitswe. Irahagurutsa ijuru n'isi. Mwamuzi igituma mvuze nti ihagurutsa ijuru n'isi, nuko twariko turagenda mu modokari hanyuma tuca turahindura itike, tuca dufata indege, tuca dushika hakiri kare muri Peru. Twashitse nijoro kandi twari gushika uyu munsi saa 9:00 irenga gato yo kumuhingamo. Iyo twashika ku iyo saha y'uyu munsi byari kwa bigoye kuza hano, ariko murabe Imana yumvise isengesho ryanyu n'ibyifuzo byanyu, turaza ihagurutsa ijuru n'isi. None raba turi hano kugira ngo tuyishemagize kandi aba ariyo itwara icubahiro no gushigwa hejuru igihe cyose. Ndakengurukira mwe data Revera Toribio kubw'ubutumire yadutumiye jewe n'umugore wanje hamwe na Julian, bityo tugashobora kubana namwe mwakano kanya, aho mu nteguro zaho z'ingendo nzofata bitari birimwo, ariko mu nteguro y'ingendo z'Imana byari birimwo yuko tuzoba turi ngaha turi kumwe namwe. Turabwirwa mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana mu gice ca 19 umurongo wa 11 ukabandanya, haravuga ngo mbona ijuru ryuguruye kandi muri farasi y'igitare uyivyagiyeko yitwa mwizigirwa, irindi ni munyakuri, aca amateka akagwana intambara mu bugororotsi. Inyonga ziwe ni imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi, kandi afite izina ryanditswe ntawe urizi atari we wenyene. Yambaye impuzu zacobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mw'ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga. Azoyaragiza inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato bino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afite izina ryanditsweko ngo Mwami w'abami, uganza abaganza. Mu gitabo cy'Amatanijwe haravuga ngo igihe mwene data Branham yasoma uwo murongo yavuze ngo aho ni Mesiya aje, aho ni hari. Puro gujana 31 mu gitabo cy'Amatanijwe. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Abatoranijwe bagendera ku ifarasi bari kumwe n'ugendera ku farasi y'igitare yo mu Vyahishuriwe 19. Ico nico cigwa cacu c'iki kiyago cacu kigufi co mwakano kanya, kandi
twariko turaraba ko uwo agendera ku farasi y'igitare mu byeshuwe 19 ko ari umwami mu kuza kwiwe no gushitswa kukuza kwa kabiri k'umwami. Ivyo Revera William Branham ku rupapuro rw'256 mu gitabo c'ibimatanijwe aratubwira ngo ariko igihe umwami wacu azoseruka ku isi azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura. Hari ibyeshuwe 19 kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Ni jambo ni ryarivuga jambo ryambaye umubiri muri kino gihe ca nyuma mu muntu. Umuvugishwa Omega, we niwe wa mbere kandi niwe wa nyuma. No kuvuga ngo ni kuva kuri A kugeza kuri Z. Rero murabe uwo mpwemu yera yamye ari mu bihe by'ishengero akorera muri buri mumarayika ntumwa wa buri gihe. Mpwemu yera yariko akorera muri iyo ntumwa umugabane umwe kugira ngo akore igikorwa muri ico gihe yegeranye batoranijwe, nuko akabashira muri ico gihe. Ariko uwo mpwemu yera ntiyariko akora mu mwuzuro wiwe wose, no kuvuga ngo kubwo gushitswa ko kuza k'umwami, kugira ngo hashitswe mw'iyo ntumwa ukuza k'umwami. Kuko kugira ngo hashitswe ukuza k'umwami muri umwe mu ntumwa haterezwa kuba ari hanze y'ikiringo c'ubuntu, kuko ni mu gihe c'ibiye rigumye imfuruka niho Shekina ubwiza bw'Imana bwari ko bugaragarira mu kuza kwa mbere k'umwami, mu gihe aho hariko haraba ugusobekerana kw'ibiringo, ikiringo cy'ibyagezwe gisobekerana n'ikiringo c'ubuntu. Aho turabona, aho turahasanga integuza, ari we Malaki 3 atubwira ko. Kandi vyongeye ngaho turahasanga n'umumarayika w'inkomezi yiyeretse inkumi Mariya amuzaniye inkuru nziza. Vyongeye turabona uwateguriwe inzira. Rero uwateguriwe inzira yatereza guseruka imbere yuko hatangura ubukozi bwiwe, aho ahari kuba hariko haraba gusobekerana kw'ibiringo, kandi hari kuba hariko hugagwa ikiringo kimwe hugurugwa ikindi kiringo gishasha. Revera William Branham yaratubwiye ko bigoye ku ntumwa gukura abantu mu gihe kimwe canke gukata ikorosi. Mwiyumvire namwe ku kiringo ku kiringo naho biba bigoye cane, kuko ntiba ari imyaka runaka, kuko murabe ikiringo c'ubuntu murabe ni imyaka 2000. Guhindura rero ibintu vyose vyagiye biragaragarira muri ico kiringo, kubihindurira mu kiringo c'ubwami biragoye cane cane rero igihe ari uwa nyuma. Kuko murabe mu kiringo cy'ibyagezwe guhindura ubijana mu kiringo c'ubuntu, murabe byari bigoye cane, kugeza ubwo iyo ingori iza kubiri ngaho i Yerusalemu, avuga ko Heburayo n'ubo bagitanga ibimazi, bagitanga amashikanwa y'ibimazi ku budombedombe buhari. Murabe ibikoko byose baba barabimaze, ariko Imana irazi ibintu byose. Urusengero rwarasambuwe, no kure ntibafise aho baza gutangira ibimazi by'ibitungwa, kuko batatahuye yuko aho hari urya mwagazi w'intamuto utunganye ari we yari gukuraho ibishushanyo n'ibigereranyo, nuko ico kimazi kigakorwa n'umwe wenyene gusa. Ntabwo bari kurinda gutanga ibimazi by'ibitungwa, ahubwo hamwe n'umwe rudende hari gukurwaho ivyo bishushanyo
n'ibitutu n'ibigereranyo, hagakorwaho kandi n'amafuti n'amakosa n'ibyaha ivyo bikoko n'ivyo bitungwa vyatwikira ivyo vyaha. Rero hamwe n'ico kimaze gitunganye carabikuraho, bijya bikoko bijya bitungwa vyaratwikira imyaka n'imyaka. Rero batereza kuba bariko barihuza n'Imana, ariko hamwe n'ico incuro imwe gusa carabihanagura kikabikuraho. Rero bo bazotahura mwa kino gihe ivyabaye, kandi aho hazocatangura umunsi mukuru w'impongano, ari wo ukurikira umunsi mukuru w'inzamba. Umunsi mukuru w'inzamba ni umunsi mukuru w'urubanza. Hagiye haravugwa kandi haravugwa gato muravye muri Bibiliya igihe mu Balewi hatwerekwa ko uwo munsi mukuru ntihatubwira kuri vyinshi, ariko nyuma y'umunsi mukuru w'inzamba haza umunsi mukuru w'impongano. Kandi umunsi mukuru w'impongano bo bawubona hehe? Muri Mose na Eliya. Rero murabe umunsi mukuru w'impongano bawubona muri Eliya na Mose imyelayo ibiri. Nivyo nyene ishengero mugeni bwabonye iyo mpongano mu muntu mu kuza kwa mbere k'umwami. Bo bazoyibona nabo nyene mu muntu, kandi bazotahura ibyabaye mu kuza kwa mbere k'umwami, kuko byose birabangikanye. Rero uyo mpwemu yera, Revera William Branham yaravuze yuko yari kuzokwambara umubiri. Papuro 134 mu gitabo cy'ibimatanijwe, aha tubwira ati murabe namwe igihe uno mpwemu yera dufise azogera ubwo yambara umubiri. Rero murabe, umuntu asomye uwo murongo akawusoma igihe cose, rero iyo umuntu yinjiye mu guhishurirwa k'uwo murongo akaraba ibikorwa Imana yakoze biciye muri Revera William Branham, ari we yari marayika ntumwa w'indwi w'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga muri Laodikiya, igihe ca Laodikiya ndetse no mu gihengeri, akabona ingene mpwemu yera yakoze akorera mu bantu bo muri Amerika ya ruguru ndetse no mu bihugu bitandukanye. Kandi tukanabona n'ikiganza c'ububasha c'Imana kiriko kirakora gikorera muri we kandi biciye muri we. Umuntu akavuga tariko nimba ivyo vyari bimeze nk'uko mpwemu yera akaba atari bwambara umubiri mu muntu, bizogenda gute igihe uwo mpwemu yera azoba yambaye umubiri mu muntu? Cyo gituma kujya kugaragara gutanu hari kuba kwinshi, habaye kwinshi, ariko ukutari kudasanzwe kwari kujya gutanu. Kwa kuremwa kw'inkezi biciye mu ijambo rivuzwe, zaremwe si imwe ahubwo n'inkezi nyinshi mu bibanza bigoye, aho mu bwenge bwa kimuntu atashobora kugaragara inkezi. Acaravuga ati ndashaka kwigaragara ahantu runaka aho bitashoboka. Ntibyashoboka yuko inkezi igaragara ngaho, iciragaragara. Hanyuma murabona yuko namwe mwa kino gihe ca nyuma ivyo mu buryo bwa kimuntu bitoshoboka, aho isi izobiri kiraca mu nzara, kandi atari inzara y'umutsima ahubwo inzara yo kumva ijambo ry'Imana. Hazogaragara inkezi ariko ari ijambo mu bihe bigoye, kandi ibyo si kindi bishushanya imituragaro. Ni ya manu yanyegezwa Imana yabikira iki gihe ca nyuma, aho yariko baha ukwizera ko guhindurwa no kunyakurwa abatoranijwe. Ivyo kandi yari yarabitubwiye ko abantu benshi ko bazoba bariko bumviriza, bariko barumva ntibanamenye yuko yari imituragaro kubwo buryo buciye bugufi ubw'Imana izoshitsa mw'iryo sezerano. Rero
twarabonye inkezi byongeye turabona kandi aho igihe hari ca gihuhusi nuko cyari giteye ubwoba iby'imiyaga n'ibindi aca avuga ijambo aravuga ati ceceka hora ubwo n'ububasha ku byaremwe ku bidukikije rero aha ajya twabonye ububasha burema biciye mu ijambo rivuzwe arema ibintu bitari bihari rero turabona n'ububasha biciye mu ijambo rivuzwe ku byaremwe ku bidukikije turabona kandi byongeye n'agakiza k'abana ba mushiki wacu Hati Light. Aho rero tuba twinjiye imbere, tuba twinjiye mu kintu cimbitse, tuba turiko turakora ku bugingo budashira mu biremwa abantu, tuba turiko duha ubugingo budashira ibiremwa abantu. Ico ni ikintu mu buryo bwa kimuntu ubutabizi ngo bitahure tariko urya ariko arihenda avuga asaba ubugingo budashira, avuga ijambo kandi kumbure bunyene ubwabo ntibanazi yuko hari uwo mu muryango wabo yatoranijwe ariko arabasabira nkuko yari yarabivuze ati bo hanyuma bazovuga bati warakoze papa mama canke warakoze mwana, kuko iyo atabara umwizera ngo afise umuryango ati warakoze kunsabira ukansengera ndonka ubugingo budashira, none raba ndi hano mu bihe bidashira, ndi ngaha nigina ibihe bidashira kandi sinaciye ku isi nk'uwundi muntu wese asanzwe yahaciye hanyuma gahona. Oya, ahubwo ubu wewe warahaye icerekezo ubuzima bwanje kandi warahaye icerekezo kidasanzwe, none raba ndi ngaha ndikumbana nawe mu bihe bidashira. Murabo ububasha bafise abatoranijwe n'Imana, kandi ubwo buri mw'ivyo bitatu gusa, kuko murabe namwe hamwe n'ivyo gusa twomara umwanya munini turiko turabivugako, kuko nta kintu na kimwe kiruta uwatoranijwe canke uwatoranijwe umuhungu umukobwa w'Imana mwa kino gihe. kandi nuko abantu bose umuntu akunda n'abadukunda Imana irabaduha, ndetse bakaba bari kumwe natwe mu bihe bidashira, nubwo batazoba bateguriwe uguhindurwa ntibabe no mu kimpumbi. Murabe kugira ubugingo budashira, ibyo nivyo bikomeye cyane. Yaramubwiye mu gakuru kamwe Mwenda Tabranamu yavuze ati reka duhagarare mu ibaraza ry'Imana mu ijuru. Aho Gaburiyeli ahagararana nawe acaramubwira ati Gaburiyeli, mu mabanga yose hamwe no mu bintu byose bikomakomeye cyane bihari, mbega igikomeye cyane ni ikihe gikomeye cyane kuri wewe? Mwumvire namwe kubaza ikintu nk'ico. Aramubwira ati ikintu gikomeye cyane, turiko tubivuga nk'uko nyene uko byagenze. Aramubwira ati ikintu gikomeye cyane Imana yaremye n'ubuzima, ubugingo buhoraho. Nakuvuga yuko icarico gikomeye cyane umwana w'Imana ashobora gusaba, asabira uwundi mwana w'Imana ngo azokomeze abaho. Ico gituma mu gitondo cose tuvuga tuti wakoze mwami kubw'ubuzima bwiza, kuko ndi muzima. Kandi iyo watorejwe n'Imana naho umugisha uburenze cyane, kuko umuntu arabona akiyumvamwo, akazirikana, akamenya yuko ari ihangiro ritumye ababayeho, akamenya yuko mu gihe agihari ko ashobora gukora ikintu mu gihugu c'Imana, ko ashobora kuba nk'umwe mu ntwari za Dawidi, akanigana akagwana kugira ngo aronke intsinzi ikomeye y'urukundo rw'Imana. Ni kuvuga ko umugisha ku watoranijwe urakomeye cyane. Rero murabe, hanyuma hariho biciye mu ijambo rivuzwe, we yaravuze ari kure, nuko ikivyimba yaragwaye umugore
bari bagiye kumwopera kumubaga murabe hariho mwene data mushiki wacu umwe yavuze yari uwo mwikoraniro ariko ati mwene data Branamu namba akoresha itaranto ariko umwana wiwe agwaye gatoyi acanunge ku mugore ngo amujane kwa muganga. Rero ndashaka ko ivyo bitozoharugwa ko uwo mukenyezi kuko kuvuga nk'uko ukavuga nk'uko kumuvugishwa uko no kutubaha buri gihe umuntu akwiye gutera intambwe kugira ngo Imana ikore. Umuntu wese yovuga ati urya nagume mu rugo amusengera aheza amusengere kubera ko agomba gufata izo ngendo zose arinda guca muri ivyo bintu by'ukuri ivyo byaba bimaze ko umuntu aja ku bitaro kugira ngo yipimishe kandi hamwe n'ibyo byose umuntu akaba ariko arahinda agashitsi kuko abazi yuko ku munsi ukurikira biba bivana n'umunsi aho bazomushira kwa muganga bakamubaga namba bagiye kumubaga umuntu abashavuye nuko nubwo umuntu asenga ubudasiba kuko akenshi umuntu aragera ku kanyuma gihe umuntu ari mu bibazo mwene ibyo Imana hanyuma igakora ariko nukubanza ugashika ku kanyuma buri gihe nabahanura ati mukora ibintu byose abaganga bababwira mwisuzumishe buri gihe mugende mwisuzumishe kuko turi mwina mibiri kandi turashaka yuko tuguma dufise amagara meza uburyo bwose bushoboka tugakuraho ibintu bidufata n'ibindi bintu byose vyonona umubiri kuko turashaka yuko tuguma dukomeye kugeza ku guhindurwa. Kandi we murabe we ahantu hamwe ari mu yindi leta yarazi yuko ari hafi yo kubagwa yo gukogwa ibyo kandi baramutera anestesi hanyuma bakamushira ku gakinga bakamushira ku gitanda ibyo byose kuko yaravuze ngo imbere yuko umuganga mukoza kw'ikiganza mwimvire namwe we yarageze no ku kanyuma mu by'ukuri hariho umuganga ngaho kugira ngo amutere urushinge rwo kumusinziriza igihe iryo jambo ryavugwa rero mu by'ukuri ngaha umuganga byabaye ngombwa ko ahagarara kumbure yaratevye gato aja nko muri toilette kuko rimwe na rimwe arinjira umuntu agiye kwisuzumisha turiteguye mutere umuti usinziriza ati mutere kiniki mu by'ukuri igihe yagenda bagiye kumwopera byagenze gute ati reka turabe ku rundi ruhande ko ariho ruri kumbure nuko babigize nabi agiye ku rundi ruhande kandi rwari uruntu runini cyane rwari urubyimba runini rwari rumeze nk'indimu ni ukuvuga rwari rwakuze ari runini naho nyine nta gihari kandi nawe nta na kimwe yigeze yumva. Akenshi wewe urashobora kuvuga wakoze mwami ati narasenze warankijije ino ndwara warankijije kandi we ntubunazi yuko ari umuntu yari karagusengera agusengera atakamba mu by'ukuri nawe nyene bwiwe yari yisengeye kuko yari umwizera ariko murabe Imana uwo yumvise yari umuvugishwa yaramwumviye ikibyimba kirazimangana kubw'ijambo rivuzwe igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga abasigaye bazokugwa kwico kivyimba co mu buryo bw'impwemu bazokira. Hari ubutumwa yavuze ko abasigaye mu gihe c'indwi yavuze yuko bazoronka ukwizera ko kunyakurwa kuko hari umugwe hari igitigiri nka kino gihe ca nyuma bazohindurwa bakanyakurwa bo mu gihe c'indwi. Rero byose birafise igihe cavyo
kandi murabona namwe yuko we uwo mukenyezi ngaho uwo mugore ntiyarazi yuko yavuze ijambo hanyuma yarabimubwiye. Rero wewe mwa kino gihe ca nyuma urafise aho muramaza kuronka ukugaragara kune, ariko ari ugushira mu bikorwa. Gute uvuga ijambo ukizera, kuko ugukwego kwa gatatu Revera William Branham yavuze ati ugukwego kwa gatatu ni ijambo rivuzwe, kandi turiko turiga guha agaciro ivyo tukabishimikako kandi tukavyizera. Rero murabe namwe, hanyuma hariho kubw'ijambo rivuzwe ka gafi igihe yari kararoba, igihe bariko bararoba bakakaroba, wamengo ni icambo kari fyonyotse kwigera. Umugenzi wamwe Data Branham acara gakurako, acara gaterera ngaho, umunsi wawe naho ugarukiye, ndakuvuga ngo iminsi yawe igarukiye aho. Ariko murabe inyuma igihimba c'isaha, mbega impanuka, inyuma y'iminota 30, iminota 30 igihimba c'isaha cagacerere, ariko imatana ryacindwe cobaye kiriko kirakorwa, hanyuma kw'iherezo ubwiza bw'Imana bugaheza bukigaragaza mwizuka ry'abavuye mu mubiri hamwe no guhindurwa kwacu. Igihimba c'isaha hanyuma marayika yaramubwiye ati rero ugiye kubona ubwiza bw'Imana. Mbega yaragiye kubona gute? Murabe nimba Imana mu bishushanyo n'ibigereranyo hamwe n'ibitutu namba aho hari hashushanirizwe ico gihimba c'isaha c'agacerere, hashushanirizwe abazozuka mwa kino gihe, kandi nawe mu bwenge bwiwe budahera no mu bubasha bwiwe akaraba gafi akagasubiza ubuzima kangahe cyane ku mwana wiwe, ubugingo buzima. Yaravuze muri Zaburi yuko azi ingene ukubita n'urugo, hatsi vyose. Rero kubw'ijambo rivuzwe yaragahaye ubuzima, aho hatwereka ububasha ku bapfuye, abavuye mu mubiri akabasubiza ubuzima. Rero ngaho twabonye ububasha bw'Imana bugaragariye mu muntu, kandi Mpwemu Yera ntiyari bwambara umubiri. Mpwemu Yera ni teofaniya y'Imana, ni jambo. Rero hamwe n'uwo Mpwemu Yera yambaye umubiri hazoba hariko harakorwa igikorwa ca nyuma, aho ihanga ry'Imana umugeni, aho bazoba bariko baramumenya, bazoba bariko baratahura bamenya Mpwemu Yera mu muntu. Kandi uyu yaravuze ngo uyu ari hagati muri twebwe ubu nyene ameze nka Mpwemu Yera. Igihe azogera ubwo yambara umubiri muri Yesu Kristo, no kuvuga ngo mukiremwa muntu mu gushitswa ko kuza kwa kabiri k'Umwami, nuko natwe tuzomwimika nk'Umwami w'abami n'uganza abaganza. Tuzomwimika, tuzomumenya, no kuvuga kumumenya no kumutahura, hanyuma ukamwimika ati n'uyu, ati uyu niwe Mwami wa Isirayeli, ati uyu ni wa wundi umwe yari kuba ariko arakora igikorwa ca nyuma, kandi uyu niwe yari kuzokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, kuko ni umuvugishwa wa nyuma ubwo kw'iherezo ry'ibihe yoba yari hagati mw'ihanga ryiwe abazanira ukwizera ko kunyakorwa. Rero murabe mw'ubutumwa bwitwa ibanga rikomeye ry'ikimatare ryacindwe,
yabwigishije mu 1992 we ngaho yaratubwiye ngo mu kuza kwa mbere kwa Kristo ntiyashoboye gukoresha umwe mu bavugishwa mu bwoko bwo Heburayo, ahubwo Imana byabaye ngombwa yuko irema umubiri mu nda ya Mariya, hanyuma muri uwo mubiri hashikirizwa kuza kwa mbere kwa Kristo, kuko ntihabaye kiriya gihe umuntu yari yogejwe ibyaha byose. Ni ukuvuga ngo nta muvugishwa n'umwe wo mu isezerano rya kera yari ahari, nta n'umwe yashoboye gushitsa ukuza kwa mbere k'umwami, kuko ibimazi ibyo batanga kwari kugira ngo bitwikire icyaha. Ibimazi ntibyakuraho icyaha, byatwikira icyaha biciye mwa bijya bimazi batanga. Ariko mu kuza kwa kabiri kwa Kristo ku isi hazoba hari abatoranijwe, bejejwe ibyaha byose, bejejwe n'amaraso y'umwami Yesu Kristo. Ku bw'ibyo rero, biciye muri umwe mu bavugishwa biwe ntumwa, we arashobora kuhashikiriza isezerano ryose yasezerano ryo kuza kwiwe, hamwe no kugaragara nk'intare mu muryango wa Yuda, umwami w'abami n'uganza abaganza, mu wugize umubiri w'ibanga w'abizera, mu watoranijwe. ntiyabishikije muri marayika wiwe ntumwa wa mbere mutagatifu Pawulo, ahubwo yabishushanije muri we. Pawulo yaravuze ngo si jewe ngihari, ni Kristo ari muri jewe. Ariko Kristo yarabaye muri Pawulo nk'umwagazi w'intama w'Imana, nubwo yariko arashushanya ibyo azokora ku iherezo ry'ibihe mu mubiri w'inyama, muri marayika wiwe ntumwa mu kiringo c'ubwami. Byongeye nta nabwo yashikije ukuza kwiwe nk'intare y'umuryango wa Yuda muri marayika wa kabiri, canke mu wa gatatu, canke mu wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, marayika w'indwi, kuko bo bari babayeho mu kiringo c'ubuntu. Rero murabe, bo bari babayeho mu kiringo c'ubuntu, ariko mu kiringo c'ubwami, igihe ico kiringo cari cuguruye kw'iherezo, mu kiringo cy'ibyagezwe igihe cyari cuguruye ku iherezo, hariko harakorwa igikorwa gikorwa n'umumarayika w'inkomezi aganiriza abwira inkumi Mariya kuri urya mwana yari kuzovuka, kandi bari mu kiringo cy'ibyagezwe. Rero murabona namwe yuko hatashobora kugaragara ubwo nyene yakuze kugira ngo yugare ikiringo atangure ikindi. Yatereza gutangura imyaka myinshi imbere, yaratwawe inda, yaratewe inda na mpwemu yera, mara amezi 9, hanyuma nyuma y'amezi 9 aravuka umwana muto, ariko ararira, Imana iriko irarira inatwenga, igihe bari bamubwiye ibintu vyiza by'ubuntu. Imana ishonje, nivyo yararira nk'undi mwana wese ashonje. Muraba Imana ikina n'ugwaruka misore, igihe yari karakura, igihe yari yakuze, Imana igakora, kuko Imana ni Imana ikora. Sinzi ko ndonderera kanzanira. Imana ni Imana ikora. Rero murabe, hanyuma wewe urashobora kubona Imana ari itanguye ubukozi bwayo, hanyuma Imana rero ikitangura ubwo bukozi bwa Mesiya muri we. Kandi igihe abantu aho baraba babona umuntu asanzwe, kandi akazi kiwe yari umubaji nka se no mwubatsi. Ariko uyu turamuzi, ari nka mwakiriya gihe bavuga ati ujya twarakinanye tukiri batoyi, none ubu ni gute yovuga ngo ni Mesiya? Ibyo ntibishoboka. Murabona, ariko uko niko Imana yashikije, kandi ubwo nibwo bwabaye uburyo bwateganijwe nawe kugira ngo akore ukuza kwa mbere k'umwami. Rero aho hari ikiringo c'ubuntu, hari ikiringo cy'ibyagezwe. Ico kiringo kiriko kirasobekera, ariko yatereza kuvuka kugira ngo niyo yagira mu ntambako y'Imana, kugira ngo habitse impinduka z'ikiringo azobe yakuze mu gihe no mu myaka yagenywe n'Imana, atangura ubukozi bwiwe kugira ngo noneho aheze atangura ikiringo gishasha, ikiringo c'ubuntu.
kandi murabe namwe ngaha aratubwira kuri izo ntumwa ko mu kuba mu kiringo cy'ubuntu ntibashoboye kuba ari bo nubwo bashobora kubishitsa kuko bari baracunguwe. Buri mwana w'Imana wese wari watoranijwe yari gushobora gushitsa ibyo, ariko Imana yari yaragennye uhereye ku rufitarashikwa y'imfatiro uwo muvugishwa azoba ari we ubuzoza afise integerabwenge zikora icarimwe, ubuzokogwa kuri interbuteri. Nuko aho agacatangura ubwo bukozi bwa Mesiya. Ko mu butumwa bumwe yaratubwiye ko wenyene bwiwe kumbure ntiyarazi canke ntiyari kumenya yuko muri we hazoba ari kwashikirizwa ivyo, ahubwo mbere gato nuko rero Imana yari kumubwira ati ni wewe gute, ni wewe, muri wewe niho ndiko nshikiriza ukuza kwanje. Mu ntango twaravuga tukavuga ku muvugishwa, tukavuga yuko muri we urondeye mu nyigisho biri ngaho. Ivyo bitwereka ingene Imana igenderaho uguhishurirwa buke buke abavugishwa, ariko waraba mu byanditswe akavuga ati ngaha reka avuga ku muntu muzima, umuntu azoba ariko arazana ubutumwa uguhishurirwa ahishurirwa ngo ajye kimatari rya cindwe, ariko urya je ndiko ndavuga yaragiye kandi hararenze iminsi 3 n'igihimba ntiyagarutse. Ico ni ikimenyetso gikomeye cyane. Abatizana nabo mu kwigo vyora toya ariko akora igikorwa hariya. Igihe igihimba cy'isaha c'agacerere kiriko kiraba, nta gikorane na kimwe kiri mu ijuru. Isi yose iri mu gacerere hariya, nta kintu na kimwe kihari, nta ndirimbo, nta na kimwe. Ugusenga ni ngaha ku isi. Abasenga basenga Data mu mpwemu no mu kuri. Abo basenga nk'uko nibo arondera, abasenga nk'uko nibarondera cyane cyane muri iki gihe. Niye hari abasenga mwa kino gihe ni ngaha ku isi basenga bashemagiza Imana mu mpwemu no mu kuri, kuko mpwemu yera ari hagati mw'ishengero ryiwe. Rero nimba hariya hariko haraba ugusenga Imana, bajya bamarayika bakerube n'abaserafi baririmba bagahimbaza Imana bakavuga bati igihe cyose tuweru Mwami, hanyuma ntibanume kuko aho hari shekina ubwiza bw'Imana, Imana ngaho, kuko Imana niyibereye gusengwa. Reka turondere ico gice rero aho duhagarika ngaha kanya gato mu gitabo c'imatanijwe ku rupapuro ubwo avuga ko, reka turaba hari haho atwereka namba ariko 465 ngaha aratubwira ngo murabona yuko ukumenwa kw'ikimatanijwe byari bikomeye cyane, kugeza ubwo n'ijoro ubwayo ryacecetse ku bw'ico kintu mu gihe kingana n'igihimba cy'isaha. Rero birakomeye. Mbega ni iki? Nta na kimwe canyeganyega muri ico gihe cose. Igihimba cy'isaha byoshoboka ntaba ari igihe kinini mu gihe uri kurinezereza, ariko wacizwe hagati y'ubuzima n'urupfu. Ko mwibuke yuko mwakino gihe urupfu riko razunguruka byongeye hamwe n'ubuzima, kuko mpwemu yera igihe yadusigira canditswe ko mu Bikorinto ba mbere canke Abetesalonike ba mbere, ahavuga yuko igihe ububibuza azokugwaho, kandi ububibuza mu kiringo c'ubuntu wabibujije yari mpwemu yera, yarakuwe mu kiringo c'ubuntu ashigwa rero mu kiringo c'ubwami mu gihe c'ibirigo n'imfuruka. Murabona, kandi aho niho hari izo mpwemu zibiri rero. Ku ruhande rumwe haza ugendera ku farasi benjutse y'akagajo, ari we yitwa rupfu, kandi abafatamwe iki gihe ni urupfu. Ariko haza ugendera ku farasi y'igitare, ari we buzima bugingo.
aho hari ubuzima n'urupfu rero. Antikristo umuntu w'icaha hamwe n'ugendera ku farasi y'igitare mu byerekezo 19. Ariko washitswe hagati y'ubuzima n'urupfu byoshoboka kikaba nk'ikimpunzi. Ibyo birakomeye ubwabyo kugeza ubwo na Yesu atabivuze ko canke n'ubundi wese byongeye. Yohana nta kimwe ashoboye kwandika oya. We yarabujijwe kwandika ibijanye n'ibyo. Gusa yavuze yuko hari ako gacerere babakuru 44 imbere y'intebe y'ubwami bavuze inanga zabo, bo barahagaritse kuvuza, bamarayika bareka kuririmba. Umwiyumvira abakerubi n'abaserufi Yesaya yabonye hariya mu ngoro bafise amababa 6, abiri bari bayafutse mu maso, ayandi abiri ku maguru, ayandi abiri bakayagurukisha. Ijoro n'umurango no kuvuga amasaha 28. Ijoro n'umurango bama bari imbere y'Imana bavuga bati weru Mana nyene ububasha bwose. Yinjiye mu ngoro yabona inkingi z'iyo ngoro zijugumira kubwo kugaragara ko abamarayika. Ubu naho ni ukuvuga mu gihe hari igihimba cy'isaha gacerere, abaserafi beza baciye banuma. None kubera ki bahoze banumye? None ni hehe Imana rero iri kiragaragarira? Kuko biboneka yuko mengo ngaho mu kugaragara kw'Imana baba bariko bararirimba. Abamarayika baretse kuririmba. Nta ndirimbo zari zihari canke guhimbazwa na kumwe kwari kuri ku gicaniro. None wewe uyu munsi uri kusengera hehe? Nihe uhimbariza? Oh, hene date byo birakomeye. Mire, no en balde. Dicen así Murabe. en Puerto Rico. Acá lo dicen. Muri Puerto Rico ngaha No en balde, la página 80. Ku rupapuro rwa 80 Y en otros lugares n'ahandi hantu donde la obra maestra creo que fue mu gikorwa nyamukuru ndibaza ko ari aho igihe marayika yamwereka amubwira yuko azobyara umwana. We yiyugaraniye muri garderobe aho babika impuzu. Iyo niyo myanya myiza umuntu agira, umuntu akiyugarana hamwe n'Imana. Hari ahantu sinzi namba tuza kuronka amahigo yo kwasoma, ariko ngaho ku rupapuro rwa 80 haravuga ngo Yohana yari kararira. None hari hagiye kubiki? Wa mukuru yaramubwiye ati Yohana nturire kuko ngigi ntariraje. Rero ngaho turabona yuko namba ije nuko yari ahantu runaka, kandi muri ico kibanza cari kibanza hariko hahimbarizwa, naho bariko barahimbariza. Nuko amaze kuva ngaho rero byose bica birahagarara. Nuko rero uguhimbazwa no gusenga bica biza kubera ngaha ku isi. Niwe yanesheje. Ariko Yohana arabye yabonye umwagazi w'intama virirana umwe yari yaratanzwe nk'ikimazi. Buri kintu cyose capfuye kiba cuzuye amaraso, nk'igihe baciye izosi ikintu canke ikindi kintu nuko kiba cuzuye amaraso. Uwo mwagazi w'intama rero yatanzwe nk'ikimazi yaraje. None no kwereka yararengutse kugira ngo yisubize abo yacunguye. Oh bene data, reka we ntufite icifuzo cyo kuja ahantu mu mfuruka runaka ukarira akanya gato. Yaraje hari haje umwagazi w'intama akiri karavirirana ukivirirana. Yohana yari ngaho n'abakuru bose b'abahungu ba Yakobo, ariko nta numwe yashobora gukora igikorwa. Nuko umwagazi w'intama yaciye aza, imisi y'ubuvugizi yari yarangiye, imisi yo kutwingingira. Nuko niho rero no mu marayika azoseruka. Ivyashuwe 10 ukuza kwa marayika w'inkomezi. Irindira kugeza ubwo tuzoshika mu bibatajwe bavyo, azovuga ati nta gihe kizobaho kundi. Azobivuga mu butumwa bumwe yavuze yuko bizovugwa. Rero wewe nurondera hari umuntu yabivuze, kandi yatereza kuba ari ijwi biciye mu ijwi ry'umuntu. No kuvuga ngo nticari kuba ikintu c'ikinyegezwa, ahubwo nk'uko Imana yamye ikora buri gihe Amose 3:7. Umwami woronesha azokora atabanje kwibira akabanga abasavyi bavugisha. Nuko rero acatangura avuze ngo nta gihe kizobaho kundi. Nuko rero acatangura igihimba c'isaha c'agacerere. Murabe neza ibintu bizoba igihe ico gihimba c'isaha c'agacerere. Muri ico gihimba c'isaha c'agacerere c'ikimatare c'indwi Imana ntiyabishaka. Nuko rero hariho ikintu kizoba muri ico gihimba c'isaha c'agacerere igikorwa
kandi muri ico está la gikorwa adoración también. hariho no gusenga guhimbazwa. Ahora, hay rero una adoración hariho ugusenga la cual ariko no es como la adoración kutameze nk'ugusenga de la dispensación de la gracia ko mu kiringo y c'ubuntu. más cerca la edad pentecostal. Es una adoración hafi cane suavemente, mu gihe ca Pentekote reverentemente, no quietamente. gusenga ko mu buryo ¿Por qué? buciye bugufi buke mu buryo Si la adoración del bw'ibanga cielo buke kubera iki kuko era de esa namba forma, guhimbaza mu sin ijuru byari escándalos, bimeze nk'uko cuando esa atabitsitaza parte de la bihari séptima igihe ico dimensión gice c'uburinganire estuviera bw'indwi manifestando en la tierra, kizoba tenía que kiriko ser de la kigaragara misma ku forma. isi byategetswe kuba nk'uko nyene kubera Porque el iki Espíritu Santo kuko estaría mpemu yera encarnado. azoba yambaye umubiri. Entonces, nuko rero ahí se tendría que llevar a aho cabo la misma hazotereza adoración kuba nka kwa gusenga nyene estaba siendo kumwe efectuada kwariko kurakorwa en el cielo mu ijuru bajo las dispensaciones pasadas. mu biringo vyaheze. Cuando todo eso igihe estuviera ibyo manifestado byose en la tierra, bizoba biriko biragaragara ku isi miren, murabe tenía que ser de esa manera. byategetswe ¿Y kuba dónde es nk'uko que lo nyene vemos? none niho tubibonera Miren en el libro de citas, murabe mu gitabo c'imirongo en el lugar donde fue llevado el ahantu reverendo William aho Branham, Revera William Branham yajanwe él dice que yavuze ko todo era inquietud. byose vyari mu O sea, que gacerere. ya nos está dando no kuba yuko ngaho ariko aratubwira a conocer ariko aratumenyesha lugar. ikibanza. Vamos a ver, está en la una Katurabe página impar. Está en la ni parte de acá. biri ku rupapuro rutagaburika na Esa kabiri cita, no kuvuga ngo muri kino gice vamos a ver dónde es que muri aquí, kino gitabo c'imirongo reka la turabe ni 25, hano 45 Párrafo umurongo 211 211 dice, y me fue aravuga dicho ati a mí en un tiempo atrás narabwiwe por una mu visión que gihe el Señor me dio cyo muri kahise kubw'iyereko umwami un año yampaye pasado, supongo, umengo ni mu mwaka uheze ya sea un poco más, haba tengo n'imbere escrito yaho un gato libro en narabyanditse casa mu gitabo kiri mu de rugo un cambio de ku ministerio. mpinduka z'ubukozi. Ahora sí, como él cambió rero nk'uko we yahinduye la séptima dimensión mu buringanire del bw'indwi Cordero León, akareka k'umwagazi w'intama en kaba el intare reverendo William Branham, ahí muri estaba Revera siendo William Branham mostrado ngaho hariko ese harerekanirwa cambio también izo mpinduka del byongeye ministerio z'ubukozi del cuarto Elías al quinto Elías. buva muri Eliya wa kane buja muri Eliya wa gatanu. Tiempo pasado estaba en una visión muri y vi kahise una nari grande mwiyerekwa carpa, mbona ihema era un rinini asunto gigantesco. cari ikintu kinini Y había cane apenas acabado de hablar. nasa n'uwejeje kuvuga Pues, nuko si va, nimba estaba hablando, nimba yariko pues tiene aravuga que tener un instrumento, nuko una rero boca ategereza para kugira hablar. igikoresha Recuerden akanwa que ko él estaba kuvuga ahí, mwibuke ko yari ngaho que es lo que vamos a leer más adelante. nibyo tugira dusome Revejándose. hanyuma ariko arishushanya ariko arigereranya Apenas había acabado de kandi hablar. nasa n'uhejeje muchas almas kuvuga estaban en el ubugingo altar, bwinshi bwari buri ku estaban como gicaniro llorando, con bumeze sus manos nk'uburiko alzadas, burarira badugije quietamente y amaboko suavemente. batekanye Un simpático bahoze hombre de habla suave umuntu salió a la w'ijwi plataforma y ryiza dijo, acaraza ku "Ahora gicaniro formen aravuga una ngo línea de oración, rero nimutonde mientras umurongo wo el hermano gusengerwa Branham mu se gihe mwene alista, taburanama escribe citegura Elías, yandika ngo Eliya reflejándose. yishushanya yigereranya murabona Él, wewe cuando bajó igihe con el yamanuka ángel y vio, ari kumwe na marayika yabonye él conoció el nombre. yaramenye izina Y él dice, esto aravuga ngo yo lo llevaré en mi seno. iryo La Biblia abierta aquí, un humano en nzorigumiza este mundo no ribanga lo sabrá. ti Bibiliya irazinguruye ngaha nta muntu n'umwe ngaha kwisi Imagínese. azorimenya kubera Si él iki llega a decir, mwimvire na el niyaza nombre kuvuga izina y con sus apellidos también, hamwe n'itazirano byongeye entonces iba nuko el rero enemigo umwasi a conocer yari kumenya y podía kandi yari estorbar gushobora guhungabanya konona igikorwa yari gushobora gukora ugupyondwa mbere porque vean ustedes kuko cuando murabena mu él gihe identifique ese instrumento we amenye enemigo, igikoresho al se final, kibi ku ¿qué es lo que iherezo le sucede? Apocalipsis 11. nibyo biba ku byahishwe Lo mata. 11 aca Porque bica esa es la kuko finalidad siempre iryo del niryo diablo. hangiro buri gihe rya se kibi Matar kwica a los hijos de Dios. abana b'Imana. Ahora miren, rero murabe aquí es que le escribe, ngaha niho yaciye yandika ngo no era ntabwo al estilo pentecostal, byari bimeze nka bimwe byo mu bapanekoti mu madini ese revolú, gwagwamo bla 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 y mucha algarabía n'ibintu y muchas cosas byo no gukoma era de ese amashi estilo. ibintu byinshi byari bimeze nk'uko abakiri muri ako kamere nabo mu gihe cyaheze mu kiringo cyaheze ibyo byose nibyo muri Lawodikiya
ntabwo byari bifise kamere nk'ako abapantekoti by'amadini. Byose byari byakorwa mu buryo butekanye kandi bigakorwa mu rupfasoni, birimo kubaha kwinshi mu rupfasoni. Byose byari aho, avuze ngo byose, ugusenga, indirimbo, guhimbaza, byose mu rupfasoni. Rero ngaha hari ikintu gikomeye cyane Imana yamye igenda iratwereka kuca arico Imana iriko irakora n'ingene iriko iragikora, hamwe n'ingene bikomeye cyane uko iriko irakora igikorwa cayo mu buryo buciye bugufi, kugeza ubwo tutagavye, niko Branham yavuze ngo byari kuducika bikaduca hejuru. Rero igihe abatojwe n'Imana bamenye kandi bakamenya icyo gikoresho, nuko rero baca bazirikana bakamenya ico kino gihimba c'isaha c'agacerere cobaye kiriko kirakora, hamwe n'uwari we uwo cokoreyemwo. Rero ugusenga mu kurangiza ngaho, we aravuga ngo reka tubandanye ku majana 35. Yinjiye mu ngoro yabona inkingi z'iyo ngoro zihungabana kubwo kugaragara kw'abo bamarayika. Abasarafi bera barahoze, abamarayika bareka kuririmba, nta ndirimbo n'imwe canke guhimbaza na kumwe kwari kuri ku gicaniro, nta kintu na kimwe cari gihari, nta na kimwe cari kiri ngaho, nta gikorane na kimwe cari gihari. Igikorane turiko tugikorera hano, aha nico kibanza uyu munsi co guhimbarizamwo, ahari karavugira mu bakerube babiri, kuko ibintu byose byerekaniwe hariya mu buringanire bw'indwi. Igihe hageze ko bishitswa ku isi, ku isi hataza kuba hari ibisa n'ibyari biriko birabera mu ijuru. Nta na kimwe cari gihari, hari agacerere nka kurupfu mu gihe kingana n'igihimba c'isaha. Ingabo zose zo mu ijuru zari ziri mu gacerere muri ico gihimba c'isaha, igihe ukugurugwa iribanga ry'ikimataniro c'indwi mu gitabo c'ubucunguzi. Yaragezwe rero ko yugurura iryo banga ku isi. Ivyo byari iryo ryari rinyagajwe mu gitabo c'ubucunguzi, igitabo gihesha uburenganzira. Mu byiyumvire ariko ryarahishuwe, kuko umwagazi w'intama yarabihishuye. Ibyo nibaza nuko bose bari bafashwe n'ubwo bavuye ku kubaha, ntabyo nzi, ariko ako kanya yari ngaho, baciye bahagarika gukora byose. Kubera iki? Niki none? Niki? Rero ivyo nivyo Mwene Branham mareka yamubwiye ngo ibyo ntuzibwire n'umuntu n'umwe, kuko ibanga ry'ikimataniro c'indwi ariko arakuza ku mwami hagati mw'ishengero ryiwe, hagati mw'ihanga, anashitse iryo sezerano arishikiriza muri umwe mu bacunguwe. Rero murabe wabananya kuvuga ngaha mwibanga rikomeye cyane ry'ikimataniro c'indwi, nta nubwo kuza kwiwe kwashikizwe nk'intara y'umuryango wa Yuda muri marayika wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatatu w'indwi, kuko bo bari babayeho mu kiringo c'ubuntu. Ariko muri bo yarahishushanirije yerekana ibyo azakora mu kuza kwiwe kwa kabiri nk'intara y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Aho hari 1992 muri 2004, ndetse n'iyindi myaka myinshi 2015 ndetse na 2017. We ngaho yaratubwiye kuri ibyo byongeye. Murabe ngaho haravuga ngo mu kigo cyitwa ngo ikimenyetso cerekana igihe c'iherezo 23/11/2004, yaravuze ngo rero Kristo ariko arahamagaye yegeranya batonje banyuma mu kino gihe ca nyuma. Ijuru ngake nzamba ryo butumwa bwiza bw'ubwami rivuga yerekanye ikimenyetso yuko twagaze mu gihe c'iherezo mu kiringo c'ubuntu. Ntituzi ngo hasigaye imyaka ingahe mu kiringo c'ubuntu, ariko turi mu gihe c'iherezo c'ikiringo c'ubuntu. Ibyongeye imyaka 3 n'igice y'umubaro mwinshi, iyo iri hanze y'ikiringo c'ubuntu. Aha iyazoba ari imyaka 3 n'igice ya nyuma y'ubwami bw'abanyamahanga, ariyo vuba igiye gutangura. Rero murabe iyi myaka 3 n'igice ihuye n'ikiringo c'ubwami,
kiri hanze y'ikiringo c'ubuntu kandi igihe c'imbere murabe tumenye umwaka umunsi n'isaha hamwe n'umunota aho umubabaro mwinshi uzotangurira. aho rero twoba tuzi tumenye aho duhagaze ndetse n'igihe gisigaye icarico. rero mwibuke ko kino gihe c'inyongera aho Imana yatwemereye kuba turi ku bw'imbabazi zayo n'ubuntu bwayo, aho yo iriko iratanga iha kwizera ko kunyakurwa batoranijwe, nico gihe yavuze yuko azoza ku mugeni wiwe nk'igisuma mw'ijoro. rero abananya kuvuga ngo ariko kugeza n'ubu haracariho imbabazi, kuko n'ubu turacari mu kiringo c'ubuntu. mu yandi majambo murabe ingene we ngaho yigaragaza yiyerekana nk'umwe mu bari muri uku gusobekerana kw'ibiringo mu kiringo c'ubuntu. ariko hariho umuntu atiraza kuba ari hagati mw'ishengero mugeni yakuze, kugira ngo niyo hagera igihe co gushitsa iryo sezerano ryo kuza kuba hagati mw'ishengero, nuko aba afise imyaka ibereye kugira ngo atangure ubwo bukozi bwa Mesiya. rero murabe ingene we yiyeretse yigaragaje mw'ishengero, ababwira irya nkuru nziza nk'uko yabivuze hariya, ayibwira inkumi Mariya. kandi we Mariya yaravuze ngo nibimbere nk'uko ijambo ryawe ribivuze. rero murabona namwe yuko igihe nababwira mu minota iheze ko bavuga bakavuga ngo muri we kandi muri we, ariko hanyuma niko twavuga ubwa mbere Imana ikirazana icirore c'ijambo imbere y'icyo gikoresho, hanyuma bandanije atunga rutoke tariko ni jewe. bishoboka gute ivyo mwami? hashemagize umwami ibihe byose. ariko nuko acaguma rero, kuko murabe namwe byose ni mu buryo bukurikirana bukebuke, kandi abantu abatonejwe n'Imana bari kuzotahura bakumva ivyo muvugishwa yoba yari karazana, bagaheza bagashirwa bakegeranwa bagasarurwa bagashirwa mu gihe cibuye rigomye imfuruka. ukuri kw'ibishushanyo n'ibigereranyo hamwe n'ivyirore abavugishwa ba mbere bagiye baravuga igihe yavuga ngo turi mu kiringo c'ubwami. ariko murabe hari ikintu ngaho, turi mu kiringo c'ubwami. hanyuma igihe twabyumva inuma ziriko ziratugendera, igihe hanyuma twamwumva ariko aravuga nko mwa kano kanya turi mu kiringo c'ubuntu, akavuga ati ariko arivuguruje. oya ntiyivuguruje, umuvugishwa ntiyivuguruza. kandi habaye ikintu ategerezwa gukosora aragikosora, bitari uko ugukurikira azoza nyuma yiwe, kuko ni wa wundi nyene n'umwe mpwemu yera. we yamye agenda aramenyekanisha abwira ishengero mugeni ibizoba kw'iherezo ry'ibihe, nk'igihe yavuga abwira ishengero hariya mw'itaberenakuro rya Branham, igihe ariko yigisha ibimatanijwe, avuga yuko yari yamaze gufata igitabo, ko yari afise igitabo kimesha uburenganzira, ko ari nk'intara n'ibindi n'ibindi. hanyuma kw'iherezo aca avuga ati ntimugire ikibazo, ati n'ubu aracari umuvugizi, n'ubu aracari karatwingingira. muri we hariko haragaragarira herekanirizwa ivyo umwami azokora mu kuza kwiwe, niho byariko birerekanirwa. rero murabe ni ngaho niho yavuze ati mwihema nini Carpa Cathedrale ahazoba hariko hatangarizwa, ahazoba ariko yishurira ishengero ry'iyo mituragaro nayo ituragara amajwi yayo. mu butumwa bwitwa ngo amasezerano y'abana b'Imana ku munsi wa nyuma bavuze 6 z'ukw'icenda 2013 kaye Puerto Rico, aratubwira ngo
byongera atubwiye Revera William Branham ku Yemen Kalpa Cathedral yeretswe aho ububasha bw'Imana bwari ko buragaragarira naho abantu benshi baza kuri Kristo aho ibitangaza n'utwumiza ibimenyetso yabonye biriko birakorwa we yari ngaho avuga ivyo yabonye marayika aramubwira ibigiye kuba marayika aramubwira yuko aho ariho hazobera ugukwegwa kwa gatatu kandi kubera ko Kristo biciye muri mpemu wiwe akorera mu ishengero ryiwe agakoresha abagize ishengero ryiwe mu gikorwa atereza gukora ku isi uva mu gihugu mu kindi we azoba ariko akorera mu ishengero ryiwe muri ubwo buryo si ubundi muntu ari we wese azobikora ahubwo n'ishengero rya Kristo mwa kino gihe ca nyuma nico gituma Revera William Branham yagaragaje guhindura ukuri yagaragaje yuko iryo sezerano ryoshitswa ariko ntivyahawe we n'ishengero mw'iyo ntambuko yari arimwo vyahawe intambuko y'ishengero rya zahabu igihe cibiri kubuze furuka no kweretse tuzoba turiko turabona gushitswa kw'iryo sezerano kandi azoba ari ikimenyetso gikomeye cyane yuko uguha kwa gatatu kuzoza yuko Imana izokora ibintu bikomakomeye yuko bazokumva imituragaro Imana izokora ibintu bikomakomeye murabe ibintu bikomeye iyo yoba yeriko irakora ni ugukwizera ko kunyakurwa abatoranijwe ukuremwa kw'inkezi biciye mu ijambo rivuzwe de que van a escuchar los truenos, si les van a escuchar abazokuma imituragaro yuko bazokuma imituragaro nuko namba bazoyumva rero hari umuntu aterezo kuba ariko aravuga que es la voz de Cristo hablando en la misma forma rivuga nko kwakundi nyene yabikora muri mu bihe byo muri kahise kandi bazobere ko bararonka kwizera ku bacuza guhindurwa no kujana na Kristo mu buzima no kubwo mwagazo w'intama rero ese jinete del caballo blanco uyagendera ko farasi y'igitare que hemos visto que es el espíritu uwo twamaze kubona yuko ari mpemu yera mu kuza kwiwe hagati mu ishengero ryiwe we ntazoba ari wenyene we azoba ari kumwe n'izi ngabo z'ububasha byongeye ntazoba ari wenyene nk'ubukozi kuko murabe mu butumwa muri buno butumwa bwitwa igendereza we ngaha aratubwira entonces nibande ati nibande none kuko yari karavuga reka duhere imbere gato aravuga ngo uko niko bimeze kubijanye no kuza kw'ijambo riza kugira ngo ryambare umubiri nuko ica riza rero mu kanwa mu kuza mu kanwa rero aho ijambo riba rikoreshejwe neza riba ritanzwe neza risabikarijwe neza ikintu cyose kiri mu kibanza cayo papuro rw'amajana 54 mu gitabo c'imatanijwe rishyizweho neza buri kintu cyose kiri mu kibanza cyaryo ku buryo bw'uko buri cigwa cyose cigishwa nk'uko kiri nuko rero ivyo bica bimanuka umucishito nuko rero bigaca bisebwa mu mubiri w'abizera bigaca bihinduka umubiri w'abizera bikambara umubiri no mu wose muri twebwe umuntu ku giti ciwe bimaze rero kwambara umubiri muri twebwe biba ari iki Imana yambaye umubiri muri twebwe nuko rero hacashitswa ivyesho 19 avuga yuko haje ijambo rigendera ku farasi y'igitare ariko hamwe nawe azananywe n'abatoranijwe aje ari kumwe n'ingabo nabo nyene bagendera ku mafarasi y'ibitare kandi abo baje bari kumwe nawe bagendera ku mafarasi bitwa gute bitwa batoranijwe uhereye ku bizera cy'ugwa hifatiro abo none ni bandi ni twebwe twese que entonces nos montamos sobre el caballo blanco de la palabra pura twurira ku mafarasi yera ijambo ritunganye giki gihe kikiringo nuko tukaza tugendera ku farasi ritunganye gera ryo mwa kino gihe nuko none ivyo ni iki ijambo ryambaye umubiri muri umwe wese muri twebwe kandi igihe izoba ryambaye umubiri mu mwuzuro nuko rero niho ubwo rugendo ruzofatwa n'uwagendera ku farasi y'igitare ntazorufata wenyene oya iriyo wa kane iyo mpemu y'ubukozi yavuze ngo nanje nzoba ndi kumwe nawe yavuze ngo tuzogendera tuzohaca ntazohaca wenyene je narahaciye ngaha mbega ingene bikomeye cyane ko buri wenyene rero we yaragize intambara nyinshi mu bukozi bwiwe ariko murabe
muri Eliya wa gatanu Eliya wa gatanu azoza ari kumwe n'ingabo. Eliya wa gatanu ku rupapuro rwa 57 mu gitabo c'imirongo umurongo w'amajana 494 aravuga ngo impwemu ya Eliya imaze kuva mw'iri shengero ry'abanyamahanga izoca ibandanya yinjira imbere mw'iri shengero ry'abayuda. Acapura ibirgo by'imfuruka n'akarongo kerekeza mu ibuye ry'imfuruka uhereye mu gice cyo hasi izogenda yinjira imbere maja ahera ha cyane. Inshuro ya mbere ubukozi bwa Eliya bukora ni inshuro ya mbere ubukozi bwa Eliya bukoze bukoreye mu kiringo, kandi akaza ari kumwe n'intumwa y'ikiringo ari Mose. Azoca yinjira imbere kandi azohamagara Mose bajane. Aleluya, muravyumva? Kandi nawe aho acaca akazingi ngaho ngo nawe, kuko Imana irashobora gukora rimwe kabiri gatatu kandi ubukozi bwose ishatse mu muntu umwe, ariko nishobora gukorera mu bantu babiri icarimwe. Mwamuzi baca batangura kugwana, no kuvuga Imana ntishobora kubirikira ikorera ubwo bukozi bw'umuvugishwa icarimwe, no kuvuga ngo bose bazana ubutumwa. Mbega niki yavuze? Nkako mu Yohana yavuga ati we umubereye gukura nanjye nkacigwa bugufi. Navyo mwenda Abrahamu yavuze. Kandi we azovuga bwa butumwa nyene bwa Pentekote bubwira abayuda umwaka wa yubiro. Nivyo yaciye avuga ngo bare 15 abo base Mesiya. Amen, muravyumva? Azoba ari bwa butumwa nyene bwa Pentekote abo bayuda bazokongera kubabwira, kandi kuko bo murabuga bukozi n'ubukozi bw'abayuda n'ubukozi bwa Kiyahudi. Nakuvuga yuko aturuka akomoka mu bayuda. Aho yandika igihe c'abayuda bingana ikiringo c'ubwami hamwe n'igihe cibuye igumye mfuruka. Cyonge kandi yandika ngo Mose na Eliya. Rero murabe ngaha bananyavuga ati tuzoca, we ntuzohaca wenyene. Ati je naraciye ngaha, mbega ingene bigoye kuburi wenyene. Yaravuze igihe kimwe ngo aravuga ngo iyo llamo un guerrero valiente que se pare, nzohamagara umugwanyi umusoda akomeye cyane ngo ahagarare ku ruhande rwanje. Abo ni mwebwe. Aha hahagarariye n'abandi bari mu bindi bihugu abahagaze iruhande y'ubukozi bwa Mose na Eliya, kandi baramubwiye bati ubukozi bwa Mose na Eliya n'ubukozi bwa Yesu. Baravuze jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 ugendera ku farasi y'igitero cya 19 ati nturi wenyene, turi kumwe nawe, kandi nuko tugendana nawe ku ifarasi biciye mu ijambo ritunganye nka kino gihe cya nyuma. Nturi wenyene, ntugire ikibazo. Ngari ihanga riri kumwe nawe rigushigikira muri byose, kandi tuzogwana kugira ngo tukwicereke ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, bityo himike ubwami bwa Mesiya ku isi. Nuko rero mbega ni kari karakora, ariko hamagara Mose. Ntiyariko hamagara Mose kugira ngo ahagare ku ruhande rw'iwe bace niyo nzira. Cyongeye kandi ariko hamagara n'abandi bose basigaye mu ntwari z'abatoranijwe bazoba bari kumwe nawe. Abatoranijwe bose barahamagagwa n'abatoranijwe kera bo mwakino gihe kugira ngo bacane nawe mw'iyo nzira. Nuko re mwiyumvire namwe tuzoca muri iyo nzira turi kumwe nawe, we nazohaca ari wenyene. Eliya kane yavuze ngo yaciye atwenga mweza tabarana mweza tawuriyamu yaciye atwenga aha iyi ni bakavuga je na he. Eso es parte del nombre. Ico ni igice c'izina. Yo lo vuelvo a recorrer. Ati nzokongera kuyicamwo. Ati nzokongera kuyicamwo kandi nzoyicamwo ndi kumwe na Mose. Niyo curo yateza gucamwo iyo nzira ari wenyene, kandi mbega ingene bigoye kuba uri wenyene uri kwaca muri iyo nzira. Murabe mu ntango hariya mu cumba gito no mu biro hejuru biri ku gicaniro, akenshi
naravuga cuando él me dijo eres tú. Igihe yambwira ati ni wewe. Y también en el hospital me Ndetse había no mu hablado bitaro yari yambwiye y me había dicho, arambwira pero arabimbwira ariko sinabitahura navuga nti pero él me dice que soy yo. ariko namabwiye ko ari Que se jewe está refiriendo a él. ti kumbura ashatse kuvuga Ahora we nyene cualquiera puede decir, pero buri muntu wese ashobora kuvuga ariko mu buryo pero bwumvikana Póngase a pensar antes Ariko, nawe niwe yumvire mbere con la mentalidad que teníamos antes. hamwe el n'ivyiyumviro conocimiento twari que dufise teníamos mbere n'ubumenyi twari antes. dufise Usted ni mbere eso lo internaliza. wewe ivyo nta nubwo wona bitumbereza hariko Pero aravuga para que no me sienta mal y está diciendo, tino kugira siniyumve nabi ariko avuga ati Imagínese. ari ngaho nkimvire namwe no era algo, nticari ikintu eres tú. ati ni wewe Y él se me quedaba mirando. nanje naguma ndaba Hablando de ciertas escrituras. ahí. avuga kuri ibyo byanditswe Pero no n'ibindi lo había n'ibindi ariko internalizado. ntabwo nari bwabitumbereze Hasta que neza luego él lo kugeza mostró. ubwo hanyuma Él lo mostró por las yabinyeretse acishije mu byanditswe Y yo decía, ndavuga ahora sí que me quedaré solo. nti rero Porque yo decía, nzosigara ndi jenyene aquí, ¿quién va a creer? ndavuga ati mbega ninde azokwizera ivyo ga Me mwami dice, habla la palabra. arambwira ati vuga ijambo Sal al frente con la espada. ati bandanye imbere No tengas miedo. Ufise Corta inkota. diestra y siniestra. ntugire ubwoba Siga abriendo cacura camino. iburyo ni Y vas a bubafu ver. bandanye uca inzira uzomenya ibi Vas a ver cómo Uzomenya. van saliendo esos valientes. ingene Y van hazogenda haraza parándose izo a tu ntwari lado. zihagarara Y ku va un ruhande grupo por rwawe acá y un grupo por haba allá. umugwi ngaha na Y aquí y hariya allá. aha na hariya Ese es el recogimiento. uko niko Pero la kwegeranywa misma rero vez, ariko kandi icarimwe Mientras se estaba llevando esa labor y se está mu llevando gihe esa labor. hariko harakorwa Hay ico una gikorwa separación. hariko harakorwa ico gikorwa hariho Porque kandi no haraba creo no que uno es- kurobanura ugutandukanya Dice peseta para kuko todo el ntimwibaza mundo. yuko umuntu Chavito Prieto también dicen. yonezerwa n'aba wese n'abo kw'isi bose O sea, no todos no kuvuga ngo iban a creer. Solamente. si bose bari la kwizera novia. n'umugeni gusa Ahora vean que venía ese rero grupo. murabona yuko haje uwo mugwi Porque en los grupos kuko mu migwi están esos tres. harimwo bamwe Creyentes, batatu Los abizera manufacturados abigira y los bizera incrédulos. hamwe Y eso n'abatizera venía kandi en abo todas las edades. No baje mu dijo bihe él, byose cuando los cielos ntiyavuze dijeron, ¿quieres que arranquemos? igihe mu ijoro yavuga Porque ati vino un maligno, urashaka ko el malo, y turandura kuko sekibi De yari su yaje semilla también, su simiente. abiba imbuto Y ziwe crecieron byongeye juntos. Se zica gozaban, zirakurana se regocijaban. baranezerwa bagahimbagwa we yabageranya n'ivyatsi hamwe Y la n'ingano misma lluvia que caía para el trigo, Ya- caía para imvura yagwa la ku hierba, ngano ikagwa no ku para que vyatsi la hierba esa. kandi Y lo verde que crece y- hasta más bonita que el mismo trigo. ivyatsi bikura bimeze neza bitotahaye kurusha n'ingano El agua le cae. amazi yabigwako A imvura ellos yabigwako también, y se regocijan, ikagwa y dan no gloria kuri a Dios, vyo gracias a Dios por el bikanezera bigashima imana Pero kubw'iyo vean, mvura ellos ariko al murabe ver, bo mu kubona el Señor murarindira quiere que gato arranquemos ati mwa murashaka ko la turandura cizaña. ugwafu No. toya ¿Saben por qué? mwamuzi impamvu Ese mensajero no tenía los ministerios de Moisés y iyo Elías, ntumwe ntiyari ifise ubukozi bwa que mose na eran los que eliya llevarían a cabo esa nibo bari segregación, kuzokora esa uko kurobanura separación. Y ugutandukanya dice, no vaya a ser que arrancando la cizaña yavuze ngo ntimuhavure Y murangura ya enredado ugwafu muhavure mutwarana Uno n'ingano umwana ya sea w'imana familiar, yaba o wo mu muryango w'iwabo canke Eso uwundi muntu déjalo, runaka esto es para el final. ati ivyo birekere Los vyo ángeles kwihereza segadores, y hazoba harán abamarayika esa labor. b'imbutsi bakora ico gikorwa Así que déjalos crecer nuko juntitos. bireke Y pasaron bikurane de edad en edad, en ibihe edad, en n'ibihe edad. birahera uva Al mu gihugu uja mu final, kindi kw'iherezo estaban todos ahí mezclados. byose vyari bivanganye ngaho Y ahora vemos rero turabona que esos ko ángeles segadores, abamarayika b'imbutsi cuando comienza ese ministerio, igihe atangura ubwo bukozi prende la luz batsa y umuco un sal para afuera. hanyuma hagaca Ahí haba entonces ugushwiragira nuko Empieza, hagaca esa hatangura segregación. uko Pero la kurobanura misma vez, ariko kandi vyongeye comienza hagatangura la reunión. n'igikorane a reunir. Y él gukoraniriza se hamwe para. Y ahí viene. agatandukanya Fulano. nuko hagaca haza Venga. runa naka Y el otro. na Y el naka otro. n'uwundi Y él le dio. Vean, hay un lugar agaca donde dice muraba ari ahantu que él le da havuga de sí mismo. yuko abihawe nyene ubwiwe Ahora, rero vamos a ver. Este es en por qué, reka tura por qué viene de nahe Belén. kubera ko ibetelehemu ntoya Ahí es que nos habla. ngaha ntihatubwira Dice, vamos a leerlo. haravuga Dice, oh, reka hombre de tuhasome Dios, haravuga ngo o bantu ¿dónde está aquella b'imana espada? mbega iyo ya nkota iri hehe Desea una fresca umwami wacu bebida. No me yipfuza importa ikinyobwa si es la vida o la gipfutse muerte. ntaco bitwaye Vamos a ahari cortar ubuzima a n'urupfu través de esa cosa, tuzocacura de esta tugeze Es tugere tan kw'ico difícil kintu cuando biragoye uno está parado solo. Es mu tan gihe difícil. udahagaze Estamos wenyene buscando. wa mugabane nguyu ubona ariko Es tan ndarondera difícil. biragoye
de lo cual el hermano William hacía referencia. uwo mwenda data William yashaka kuvuga ngaho. Es tan difícil cuando uno está biragoye iyo umuntu ahagaze wenyene. Estoy haciendo un llamamiento por ndiko ndahamagara abagabo bashobora guhagarara ku ruhande rwanje bakagumana n'ijambo. Iki jambo rivuga bikorwa nk'ubwo buryo nk'uko ijambo rivuga. Ahí él escribe la espada. Aho yandika ngo inkota. Haco bitwaye icyo wundi muntu runaka yovuga. Guma ngaho mwubwo buryo. Kuko nico kimwe rudende kizotema. Reka tuje Betelehemu. Amazi yo kuri y'Imana. Ahora sigue diciendo aquí. Rero banavuga hano mwigendereza haravuga ngo mbegene bigoye kuburi wenyene uri kwaca mwiyo nzira wamagabane n'uyu. Ariko nihaza uyagendera ku farasi yera, nihaza Mose ariko arahaca agendera kuri ino farasi yera y'ijambo ritunganye mw'ico gihe, nanje nzojana nawe. Kandi haca habiki turabona yuko hari ingabo z'ububasha ziza nazo ziri ku mafarasi yera, kandi n'abatoranijwe abatojwe uhereye ku fite tashurwa y'ifatiro. Ni twebwe twese natwe nyene duca muri iyo nzira. Nuko rero muri uwo mwanya uwagendera ku ifarasi ntaca ari wenyene, tuzomukurikira ahantu hose azoja. Kandi si twebwe gusa, ahubwo na Eliya wa kane, iyo mpwemu y'ubukozi ya Eliya wa kane yavuze ngo najewe kandi nzoca ahantu hose uwazoba ariko agendera ku ifarasi azoba ariko araja. Nukuri mwiyumvire namwe ingene urwo rugendo ruteye igomwe. Ahantu hose azogenda uwagendera ku ifarasi yera y'igitare azoba ari kumwe na Eliya wa kane. Ubwo bukozi bwa Eliya wa kane buzojana nawe, bwabaye rero Eliya wa gatanu, kandi azoba ari kumwe nanjye na Mose. Hamwe n'uwo agendera ku farasi azokurikirwa na bande? N'umugwi w'abatoranijwe bo mwa kino gihe ca nyuma. Ahantu hose azoja azojana n'izo ngabo ziza zigendera ku mafarasi yera. Kubera iki? Kuko bazomenya ko atazoba ari umuntu, ahubwo ko azoba ari ijambo biciye mu mubiri w'umuntu canke mu mubiri w'umuntu ririko riraca muri iyo nzira. Kubw'ivyo rero tuzobona yuko mu nzira yose iyo mpwemu wa Eliya wa kane yaciyemwo, aho niho mpwemu Eliya wa gatanu izokongera ihaca iri ku ifarasi, kandi izohaca iri kumwe n'impwemu y'ubukozi ya Eliya ya Mose wa kabiri, kandi hamwe n'abatoranijwe bahagaze ku ruhande bakaba abizigirwa bugendera ku farasi yera mu byasho 19. kandi ni mpwemu yera niwe yoba yari karashitsa ico kigwa cose iryo sezerano hamwe n'ubwo buvugishwa mwa kino gihe ca nyuma, aho tuzobona mpwemu yera yambaye mubiri mu muntu. Rero mpwemu yera yinjira mw'ishengero gukosora. Nijoro mu modoka twariko turavuga turi kumwe na Dr. Neri n'umugabo wiwe Nancy. Imana igahezagire mushiki wacu Neri. Tuzomubona ejo Imana niyabishaka. Imana imuhezagire kandi muzigame. Rero turi kumwe na Nancy hamwe n'umugabo wiwe turiko turavuga mu gihe twariko tuja ku kibuga c'indege ahantu runaka, turiko turavuga kuri ivyo. Ndababwira yuko mpwemu yera aza kwishengera umugeni gukosora. Ariko mpwemu yera ntashobora kuguma ngaho ngo akore ibitangaza hagati mw'ishengero mu muntu mu gihe hariho umutizera. Ategerezwa gukura ukutizera kose, ateza gukuraho ukutizera kose ubwa mbere kugira ngo none hakore. We ntashobora gukora ahantu hari ukutizera, ateza gukora agakorera mu mwuzuro hagati mw'ishengero. Ariko ni igihe iryo shengero rizoba ryiteguye atacakirimwo, atakutizera kurimwo. Rero
ese Espíritu Santo igihe dice ujya que mpemu yera biravuga yuko ve la iglesia, abona la ishengero cual leímos el domingo, aribyo twasomye en ku donde Imana pudiera entrar por donde quiera. aho azoshobora kwinjira ahantu ariho O sea, hose eso ndakuvuga ivyo nos habla, bitubwira allí habla de puertas literales, aho haravuga ku nzugi zisanzwe pero eso nos habla de las puertas ariko del ivyo corazón, bitubwira ku nzugi que él puede z'imitima entrar por un ko ashobora lugar, kwinjira ahantu por otro runaka lugar, n'ahandi por hantu otro lugar, runaka y n'ahandi usted hantu que esté runaka con una cerrada, wewe aquí no vas a ntube entrar. ahantu ntube ufise ahantu Aquí no hugaye te ati quiero. ngaha ntiwinjira ngaha Aquí sindagushaka va ati iri n'ibanga ryanje Ahí ya todo por allá, pero aquí no. hariya hose rero ariko aha oya Más vale que usted abra esa puerta, vyoba ngombwa yuko we wugura deje urwo que rugi gobierne también ukareka ese lugar. naho nyene esos akahaganza recovecos, utwo tuntu y saque toda incredulidad de ahí. kwifuruka agakura kutizera kose kuri ngaho we rero uzoheza Cuando esa ubone iglesia se pondrá en pie, igihe rya shengero rizohaguruka grandes ibintu y bikomeye maravillosas. cyane está by'igitangaza prometido que esa iglesia no byarasezeranye guiaría yuko en este tiempo iryo final. shengero mu gihe rizobikora nka kino gihe Ábrele cya nyuma tu corazón ugururira al umutima Señor, wawe al jinete umwami del caballo blanco, ugendera al ku Espíritu farasi Santo, yera mpemu en este yera tiempo nka final, kino gihe cya nyuma para que él obre en ti sin kugira ngo akore muri wowe limitaciones. atanzitizi Eso es lo que deseamos. icyo nca twifuza Pues entonces, nuko rero no sea terco ntumuzibire y ábrele las puertas, mwugururira amarembo abra esa puerta, ugurura y bote la urugi llave, para que hanyuma no la pueda cerrar. uta urufunguruzo kugira ngo ntiwongere Pero kuwugara el libro de llaves la tiene. ariko hanyuma Así que urufunguruzo rurufise nuko rero esos que dicen aquí abo no vas a bavuga ngo entrar, ngaha ntiwinjira él discierne, we y aragenzura esa palabra es espada, kandi iryo jambo ni aguda inkota de dos filos, iyi karishe y'amugabiri penetra del alma, los ririnjira tuétanos, mu bugingo mu misokoro hasta las intenciones del ndetse no mu corazón. byiyumviro by'umutima wipfuza ukagabira No hay forma nta que usted buryo na bumwe diga, wewe wovuga aquí no ngo va a entrar él, ahí ngaha no vas a ver. ntazohinjira ati ibi ntazobimenya Eso es lo que usted se cree. ibyo nibyo wewe Él wibaza sabe hasta lo que usted we va a pensar arazi ahora mismo, n'ibyo ugira wiyumvire ubu que nyene de seguro muchos han dicho, Señor, by'ukuri barabaza ati mwami jewe mfasha Ayúdame. mfasha y es honesto con él, Kandi, que tengo que cambiar, claro que sí, claro que tengo que ukaba cambiar. umwizigirwa nabaye ikintu que sí, utegerezwa guhindura gihindure nibyo Ayúdame un mwami día más, mfasha acercarme más a ti, uwundi y munsi que día a día kukwegera más y kandi más me acerque a ti, umunsi ku wundi y que el nkomeze Espíritu Santo kukwegera no solamente muhemu venga y yera me corrija, ntaze gusa ngo sino que te nkosore quedes en mí y ahubwo hagas una obra en mí agome muri grande, jewe kuri mayor. urwego gikomeye cyane gihambaye incredulidad ntihagire ukutizera na pueda kumwe gushobora estorbar guhungabanya el Espíritu gutuma Santo muhemu yera adakora en una manera mu buryo sin limitación. butagira inzitizi Logró en el reverendo William Branham. yarabishoboye yarakoreye muri revera aún así, William Branham Él ariko decía, nubwo "He biri pecado ubyo ante Dios". yavuze ngo naracumuye ku Hombre, mana murabe namwe como el umuntu hermano Branham. nka mwenda ta Branham Y él dice, he Yaravuze, faltado en el tiempo ati narakosheje Imagínese. mu mwanya mwiyumvire namwe dedicarle a Dios kwegurira el tiempo. Imana Y umwanya él dice que faltó. yavuga En avuga otros yuko lugares yakosheje él dice, arahandi hantu "Yo no yavuze he ngo pecado, no he faltado". sinakosheje Pero mira, Mano Branham no sinakosheje William niwe yavyanditse Ahora ati sí, mwene data así Branham fue con ntiyacomuye rero hay una muestra. namba ari uko byabaye kuri Vale la pena umwe dejarle al Espíritu Santo iyo ni entrar. imponjo vyoba ari así ngombwa rero limpieza vyoba bibereye profunda. yuko mwe mugera muri Esa akakinjira cuando uno hace la casa, akagukubura que saca los akagukweza muebles nimbe pa' fuera, ni nk'umuntu quita yereka la arakubura inzu Pega esta manguera. arakubura agakura agakura amarido agakura byose No vaya a ser que vaya ahora. ¿Sabe qué? Juanito, mwamuzi voy a limpiar la casa. ati y como yohani dijo, vamos a ngiye sacar gukubura inzu nk'uko cortinas ati para afuera y vamos a pegar manguera. ati kura amarido yose ujyane hanze Salí sin cortocircuito ahí o algo. Estoy haciéndolo un ejemplo. ndiko ndatanga akarorero No vayan a coger eso para hacerlo. ariko ibyo Pero vean, ariko murabe cuando igihe uno umuntu ve que abonye ko el Espíritu Santo lo que umuhemu yera necesita es kwica akeneye morar en usted ari kuba muri wewe y ve que él está allí esperando. akabona ko ari ngaho arindiriye ariko aradodora ku ruga dodora no kuru kandi hari inzugi zitandukanye El orgullo, amanyama el enojo, la ira, ishavu todo burake ese temperamento. ibyo byose byo los muterere ibintu todo eso. by'ibiyayuramutwe ibyo byose toca aquí, toca allá. waradodora aha na hariya Y usted nawe hace fuerza. ukagira inguvu Deje que él entre. mureke yinjire Le está abriendo las puertas al enemigo. uriko no le va a abrir wugururira las puertas a urugi Dios. sekibi ngaha nturiko wugururira imana Ahora Dios rero imana nos está dando este tiempo iriko iraduha kino gihe para kugira que el Espíritu Santo nos siga corrigiendo. nkemu yera abandanya kudukosora Ike. kandi Esas 5 manifestaciones kujya kugaragara que gutanu abarca todo harimwo byose estén manifestadas en nosotros. kugaragarire muri twebwe Sin limitación. atanzitizi
deseamos que este cuerpo, turifuza ko uno mubiri estando todavía en estos cuerpos, turacari mwene mibiri n'ubu reflejen turashaka ko ugaragaza umubiri mushasha cya gihugu c'isezerano c'umubiri mushasha muri twebwe Imana yigaragaza atanzitizi kandi bwa bubasha bw'Imana abo kw'isi babubone bavuge bati simbega bajya bavuye hehe. Rero murabe nambi ivyo bizoshushanya uwo mubiri mushasha utazoba ufise inzitizi, kuko tukiri mwene mibiri ivyo tuzobihonja, turiko turanabihonja, turiko turabicamwo, ariko igihe bizoba mu mwuzuro wose atanzitizi turi mwene mibiri, nuko rero isi, abo kw'isi ndifuza ni kimwe mu bintu twavuze ejo nijoro, ndifuza kandi ndasaba Imana yuko Amerika Latine na Karayibe coba igihugu aho hari uburenganzira bwose, reka tubivuge nk'uko tubivuze mu mvugo yo ngaha, ntihabe igihugu na kimwe cogwanya Isirayeli, ahubwo bose bakaba bashigikiye Isirayeli, abategetsi bose n'abantu bose bakicisha bugufi, kuko yaravuze ati namba hari ihanga nigicisha bugufi imbere yanjye, mbega ivyo biri hehe? Ati nibicisha bugufi abantu. Aho hari mu gihe ca Salomo. Segunda de Crónicas, vamos a leer rapidito. Segunda de Crónicas, ingoma za kabiri 7 indwi 7:14 indwi 14 dice, haravuga ngo Segunda de Crónicas, ingoma za kabiri 7 indwi 14 dice, 14 haravuga ngo verso 11 dice, acabó pues Salomón la casa de Jehová, uko niko Salomo yarangije kubaka ingoro y'Uhoraho n'ingoro y'ubwami, kandi ibyo Salomo yari yarabigabiye mu mutima wiwe kuzokora ku by'ingoro y'Uhoraho no ku by'ingoro yiwe ubwiwe, arabishobora neza. Hanyuma Uhoraho yiyereka Salomo mw'ijoro, aramubwira ati numvise ugusenga kwawe kandi nitoranirije aha hantu ngo habe inzu yo gutangiramwo ibimazi, ninaramuka nkinze ijuru imvura ntigwe, canke ninarekura inzige zikona mu gihugu, canke ninarekurikiza kikaja mu bantu banje, maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nuko nanje nzokumva ndi mw'ijuru mparire ibyaha byabo nkize n'igihugu cabo. Ese Amerika Latina, ese abategetsi baho bokwicisha bugufi imbere y'Imana bakarondera Imana, kandi Amerika Latine ikaba icirore, igishushanyo, ishusho n'ingero y'inganji y'imyaka igihumbi. Ese coba igihugu ca Amerika Latine na Karayibe, ese coba arico gihugu isi izorabiramwo uko ikimpumbi kizoba kimeze, kandi ivyo birashoboka, kuko nta na kimwe kidashoboka ku Mana. Kandi ese ivyo vyoba mwa kino gihe vuba. Bolivia ubu ishigikiye Isirayeli hamwe n'abategetsi bari abantu batoye, kandi Venezuela nayo vuba nayo nyene izoba igihugu kizoba gishushanije ikimpumbi. Uko niko tubisabira no kuri Nicaragua na Haiti na Cuba hamwe na Chile nayo. Chile ubu igiye kuja mu matora mu ncuro ya kabiri, ndibaza ko ari mu 12. Ndasabira ihanga ryo muri Chile kugira ngo rizorabe neza uwo bazotora. Mu gutangura byoroshe neza cyane, barondera ushigikiye Isirayeli, ivyo nivyo byoroshe cyane. Toya nukwira iyumvira ngo ujya ni mubi ni mwiza ni mugufi ni muremure ashigikiye Isirayeli ndamutora. Murabingene vyoroshe, ndiko ndabivyorosha cyane ku bihugu byose. Rondera umukandida yunze ubumwe na Isirayeli, nuko akaba yiteguriye gushira ambasade yiwe i Yerusalemu, uyo
aba ari we amaso yose atora. Nuko rero mwa kino gihe twarabonye yuko ibintu byose Imana izo biriko irakora nkino nganje yo kweza imyaka 1000 yuko bizoshigwaho uhereye ngaha. Kandi twatwibagiye Peru na Peru nayo ese Peru nayo nyene yotora amatora azoba mu mwaka uza. Nuko rero bantu bo muri Peru mugabe neza muraba umukandida uwo mwe muzotora. Ntimutore ngo nugutora gusa, ahubwo murabe bwa mbere mubanza murabe ati ninde ashigikiye Isirayeli. Ubwo niko urupfunguruzo kugira ngo igihugu gihezagirwe n'Imana. Ja ku ruhande rwa Isirayeli, hanyuma uzoraba ingene imigisha izoza. Kuri jewe ryari ihigwe ridasanzwe hamwe n'umugisha udasanzwe gushobora kubana namwe muri kano kanya, tugasabikanya aka kanya nk'aka turi nko mu muryango, kandi tukaba turi mu kibanza na bene data ba hano bakira byose bakinguye imitima yabo, bicaye no ku ntebe kuko mwese nababonye aho mugabirije. Kandi nubwo turi abantu rimwe na rimwe, ikirero ubwaco kiratuma umuntu yugara amaso, ariko bwabaye ubunararibonye budasanzwe jewe ngaha, aho abantu bakiriye uno mugabane w'ijambo hamwe nanje, kandi tukabananya dukura umugambi w'Imana, kandi tukazirikana yuko nimba imituragaro yuko ata mituragaro ihari ko adashobora kuba guhindurwa no kunyakurwa, ariko hamwe n'imituragaro hariho guhindurwa no kunyakurwa, kandi vuba tuzoja mu rugo rwa Data wo mw'ijuru. Jewe noshobora kuvuga nk'uko mwe yavuga, kandi iryo jambo ni iryanje. Igihe yavuga ati jewe sinzoshobora kurenguka jenyene, sinshobora kurenguka jenyene, ariko murabe we yaraje aragenda. Ariko byagenze gute? Iryo jambo ntiryakorokeye hasi, iryo jambo rishikirizwa muri jewe, kandi jewe ndarigumya nkarifatana ububasha bwanje bwose, nkavuga ati sinshobora kugenda tutajanye, sinzorenguka jenyene tutari kumwe. Nubwo hariho utusi dukeya, imisi mikeyi, ni mike cyane, imisi 3 n'igice, ntimugire ikibazo. Ivyo izorangira n'ingoga. We ngaho uzoba uri kurahimbaza ushamagiza Imana, kandi unezerewe yuko vuba izuka ko rizoba. Niko rupfunguruzo. Ariko murabe abisi ibyo ntabyo bazomenya, ni mwebwe gusa. Icyo gituma ndabisubiyemwo, ntimuterere umutako wanyu ingurube. Reka kuguma muterera amajambo ku mbuga hwaniro nk'uko mubifoboye, mushiramwe amafoto y'ibigikoresho n'amatekste, mukabaha n'umwanya kugira ngo bavuge. Ivyo ntimubikore, kuraho ivyo byose byugare. Mana yanyegejwe niyo batonejwe n'Imana, kuko ukoze ivyo uba uriko urahonyanga, ucafuza. Biravuga ko abatizera bagendera baca ahantu n'abamarayika mu ndondera aho hantu batinya kugendera guca. Ni ibintu nk'ibyo niko havuga imisumani. Hari ibintu bafise biratemeze nk'imisumani, ibintu nk'ibyo kuvuga ivyo ntubikore. Mbego bikuramwe inyunguki? Ati inyungu nabikura nuko nizera. Oya, ukwiye kubimenya ni Imana. Nukwiye kuba uri kurabimenyekanisha bivuga, ahubwo Imana iraba umutima wawe. Nuko rero we ngaho kaba wamaze kudomwa kw'ikimenyetso, no kuvuga ko ivyo ntubihangayikire, ntubigire ko umutima uhagaze.
ngibi ni mu butumwa bwitwa ngo ububasha bw'Imana bwo guhindura ari ahantu hesha habivuga. Hariho n'umugani wa kera uvuga ngo ibinebwe abanebwe bagendera ahantu bambaye ibirato by'imisumani miremire aho abamarayika batinya no guca. Nibyo Data mu ngaho yanditse ngo ibirato by'imisumari bimeze nk'imisumari, ni kuvuga avuga ariko aramenyekanisha bariko baramenyekanisha ibanga ry'Imana ryashinzwe ku isi, bariko baramenyekanisha kuza kwiwe ari imaragarita inzahabu. Rero ubitereye abo ku isi nuko haca haza babandi b'ibirato bimeze nk'imisumari bakabihonyora. Ibyo byose bavuga nabi babigwanya. Ni byiza ibyo byose ni impanuro kandi ni mpwemu yera adukosora ku bw'inyungu ya twebwe nyene ubwacu. Ese twebwe tutoba igice canke igikoresho cyo kuzana ugufyondwa hataragera. Imana ibyo biturinde ugufyondwa kuzoza kandi kweko kuranatangura kwinjira, ariko muraba ibyo byose ni ivyamwa bizanwa uhereye kuba ari imbere werekeza no hanze. Ugufyondwa kwatanguye kuri Yesu hariya numwe w'imbere Yuda Iskariyoti, hanyuma bice bizanwa na rigari sinzi ry'abantu bose bo hanze baje gufata Yesu. Imana dufase turinde kugira ngo ntidushiremo n'agatete k'umusenyi ngo tugashira mu kintu na kimwe. Imana ibiturinde. Wewe kumbere kubw'ikintu wovuga canke ugakora ngo ubutereye kugira ngo gupyondwa kuze, kandi Imana dufashe ibyo ntibize biduharugweko, ahubwo kumbure ntitware tuzi ububi ibyo byoshobora guteza. Byiza reka kubikora, hanyuma ukureho ibyo byose wakoze usubira inyuma. Kandi nibwo bavuga ibyo bashaka byose bareke ibyo byihoze, itekaniye, ceceka. Byiza twariko turaraba nari nanditse mu kanya icigwa abatoranijwe bagendera ku ifarasi bari kumwe n'ugendera ku farasi y'igitare yo mu Byeshuwe 19. Uyu munsi nabonye babandi bamwe bahagaze ku ruhande rwanje kandi barambwiye bati nturi wenyene, ati turiko turacana mwino nzira y'ubukozi turi kumwe kugeza ku guhindurwa. Kandi kuri jewe n'umunezero n'akamwemwe ko muri Peru hari abatoranijwe b'abagwanyi abasoda bahagaze ku ruhande rw'ugendera ku farasi y'igitare mu Byeshuwe 19, kandi bakaba bariko baramuha y'amazi apfutse byongeye, bariko barapfutsa ubugingo bwabo mu majambo y'umugisha n'urukundo, bakoresha ati Imana guhezagire, Imana gukomeza, Imana guhishaka. Izo ni za ntwari umwana w'umuntu mwa kino gihe ca nyuma yipfuza ko ziba ku ruhande rwiwe. Kandi nawe rero azobagerera mu kubabwira ati muzobana nanje tuganze kimpumbi hamwe n'ibihe bidashira, kuko mwahagararanye nanje uhereye kera, uhereye ku ntanga atabwoba atagutinya, kuko turi intwari. Si abantu bazungazungishwa n'utubonetse twose, ahubwo ni abasoda badatinya. Imana ibahezagire barinde, kandi ejo tuzobonana Imana ne yabishaka mu gikorane cejo saa mbiri zo mu gatondo. Hari abavuga ngo rasoco saa mbiri zo mu gatondo, aho tuzoba turi hariya turiko dusabikanya umwanya w'ikiyago. Kandi Peru ese yoba igice mu kimpumbi ca bwa bwami bukomeye cyane, kandi kagira uruhara rukomeye cyane mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 hamwe no mu bihe bidashira. Ndahezagiye Peru, ndahezagiye n'abayibamwo, kandi ndahezagiye n'abatoranijwe muri Peru. Imana bahezagire kandi barinde mwese. Kandi reka twakire hano mwene data Devera Toribio Barisora. Sinzi ngaha ko mwamufise indirimbo murayifise iyo mwateguye. Yego sinzi naba
muzi ya yindi ngo uzuza ubugingo bwanje twashobora kuyiririmba nuko sinzi uri ngaha kugira ngo ayiririmbe iyo ndirimbo kuko murabe ico umuntu wese akeneye mwa kino gihe ni mpwemu yera, nta kindi dukeneye nuko wewe wotwuzuza mwami mpwemu wawe yera. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder. Lléname con tu unción. Mi lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Especifico con mi fe en esta confesión. Ndabishingisha intahe uko kwizera muri uko kwatura wewe unyisubiza. Eres mi Señor, uri umwami wanje, eres mi doctor, uri umudokteri wanje, mi José, uri Yosefu wanje, wowe unyisubiza. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Uzuza ubugingo bwanje mpwemu yera. Llena mi alma con tu uzuza ubugingo bwanje ukusigwa kwawe kwera. Que tu palabra isi ijambo ryawe ryo kwambara umubiri muri jewe. Que tu poder ese ububasha bwawe bwo kwigaragaza muri jewe. uzuza ubugingo bwanje mpwemu wawe yera. uzuza ubugingo bwanje ugusigwa kwawe kwera. ese ijambo ryawe ryo kwambara umubiri muri jewe. ububasha bwawe bukigaragaza muri jewe. Nyuzuza. Kuzuza ni ikintu kiba gikwiye cuzuye, ni ikintu kigeze ku ndunduro. Nukuzuza kugeza ubwo atakutizera na kumwe koronkaho kuja. Rero murabe ngaha mwene Tabranamu yaravuze ku rupapuro rwa 3:16 ati umubiri w'uhawe ubwiza uri ngaha nyene mwitabire nakuro. Ukugaragara kwa mpwemu yera ari we yamaze kumera, yamaze guhabwa ubwiza. Wewe warahawe ubwiza muri Kristo nyene. Abo yatsindanishirije byongeye bahaye ubwiza, kandi umubiri w'uhawe ubwiza uhagaze iruhande yawe ubu nyene. Bamarayika bashagaje hirya nino y'abamwubaha akabarokora en Cristo Jesús para muri Kristo darle Yesu, fuerzas kugira ngo tal como entra una carga biguhe inguvu a una nk'uko batería. umuriro w'ibinjira mw'ibeteri. Mpwemu yera ari muri wewe no kugira ngo asharije umubiri wawe, kugira ngo aguhe inguvu nshasha, kugira ngo agukize indwara izo wewe wari ugwaye, kugira ngo aguhe amagara meza agukize,
ureke kuba umuntu mubi uba umuntu mwiza acandika ngo umubiri uhawe ubwiza wa teofaniya kugira ngo usharije umubiri ufatika ugukira k'umubiri yabyanditse hepfo rero n'umubiri uhawe ubwiza wa teofaniya ubusharija uyu mubiri ufatika murabe reka muhemu yera afata iyo teofaniya hanyuma asharije iyo beteri uwo mubiri ufatika abanza gukiza ubwa mbere na mbere mu buryo bw'umuhemu no mu buryo bugaragara naho yaravuze ngo mwami ntibigoye ibyo kubisaba kuko iryo ni isezerano kandi ntabwo ari isezerano rero aragororotse kugira ngo arishitse ariko ubutereza kubanza ukaryizera wewe utegerezwa ukaryemera ukariterera ati amen mwami ibyo ndabyizeye ibi biriko biravuga mu ijambo ryawe nuko rero hanyuma aca akora kandi aca agusharija agaca agusharija agaca agusubiza mw'inguvu nshasha kugeza ku guhindura sharija mwami aya mabateri y'ibiremwa abantu ishengero ryawe mugeni kugeza ubwo batazokongera guhera umuriro ahubwo buri gihe bazokwame buzuye bari furu nyuduza muhemuye ruduza ubugingo bwanje mwami nsharirije iri bateri risa n'iryamaze guheramwo umuriro mwami ariko we warasezeranye yuko uzorinsharirija nuko rero ngaya mapore yaryo yahuze nanje mwami we urazi iyo umuntu adyogije amaboko umuntu ararenga gravite namwe nivyo biriko birabira ariko wumwiyeguriye we ntuyamanure hasi ahubwo yaduzuye umwiyegurire uyaduze hejuru ati mwami ndakwiyeguriye ati nsharirije bateri mwami mwa kano kanya ati ndiko ndahura na muhemu yera ndiko ndarenga ibyo abashakashatsi bavuga yuko biri ngaha hasi ndiko ndabirenga mwami nuko kora ku maboko yanje kandi ududubize muri jewe unyuzuze kandi unkize mu buryo bw'umuhemu no mu buryo bugaragara byongeye ntibigoye kubisaba ni isezerano kandi iraryizera bananye ududuze mwami muhemu wawe yera hashemagize umwami Lléname con tu espíritu en el alma. Uduza muhemu yera mu bugingo. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Ndashaka kuvukira mu bwami bwawe muri kino kiringo. Ububasha bwawe. Lléname con tu unción. Ngiduza ugusigwa. Mi reclamador. Wewe unyisubiza. Lléname con tu espíritu en el alma. Ngiduza muhemu yera mu bugingo. Te he recibido como mi reclamador. Narakwakiriye nkunyisubiza. Testifico con mi fe en esta confesión. Ndabishingisha ntawe kwizera muri uko kwatura. Mi reclamador. Wewe unyisubiza. Eres mi Señor. Uri umwami wanje. Eres mi doctor. Uri dokteri wanje. Eres mi José. Uri Yosefu wanje. Reclamador. Unyisubiza. Llena mi alma. Uduza ubugingo bwanje. Ubwuduza muhemu yera. Uduza ubugingo bwanje. Ugusigwa kwawe kwera. Ese ijambo ryawe ryo kwambara umubiri muri jewe. Ububasha bwawe ukigaragaza muri jewe. Uduza ubugingo bwanje muhemu wawe yera.
uzi ubugingo bwanje santa unción, kugusigwa kwawe kwera que tu palabra ese ijambo ryawe ryo kwambara umubiri en mí, muri jewe que tu poder ese ububasha bwawe bwo kwigaragaza muri jewe que tu poder ese ububasha bwawe manifieste, bwo kwigaragaza muri jewe que tu poder ese ububasha bwawe manifieste bwo kwigaragaza en mí. muri jewe Amén. amen Que tu poder ese ububasha se bwawe manifieste bwo kwigaragaza en la iglesia novia del mu Perú ishengero mugeni ryo muri y peru en toda la iglesia novia hamwe no mu en la ishengero ryose faz de la mugeni tierra, aho sin riri limitaciones, ku isi yose atanzitizi sin reparo, ataguhagarara ariko de usted bivana y de nawe mí. hamwe nanje Sígueme ayudando, Señor. bandanye umfasha mwami Sigue corrigiéndome. bandanye unkosore Sigue preparándome bandanye por untegure medio de esa espada de dos filos. biciye mwa ya nkota y'amugabiri Y redarguye mi kandi corazón y escudriña mi corazón. ugenzura Y umutima saca wanje toda mi ukuremwo incredulidad. ukutizera kose Los escogidos abatoranijwe cabalgando con el jinete bagendera ku ifarasi bari del kumwe caballo blanco n'ugendera de ku Apocalipsis farasi 19. y'igitare mu byahishuro cumi Hemos n'icenda visto quién es ese jinete. twari ko turaraba uwagendera ku hemos visto farasi quiénes wariwe son kandi los escogidos. twabonye n'abatoranijwe abaribo Aquí estamos. turi hano Que Dios les bendiga y les guarde. imana ibahezagire barinde Y kandi hasta mañana, na Dios hejo mediante. imana niyabishaka Con nosotros el reverendo hamwe natwe revera Toribio Barzola toribio barisora para continuar. kugira ngo abandanye kandi ese imana Provea iyo baronkera un lugar ikibanza cómodo cagutse kinini para bendición de kubw'umugisha ustedes y de todos los wanyu hamwe n'abazoza bose que tengan facilidades ese mwokoroherwa para esa tercera etapa, muri uku kwa en gatatu esa etapa mwino ntambuko en izoza donde muchas personas vendrán aho abantu hambre benshi bazoza espiritual. bafise inzara y'umuryo Ustedes bw'impwemu están mwebwe bastante preparados espiritualmente. muriteguye cyane mu Así buryo que bw'impwemu esta preparación nuko rero ese uko kwitegura no tan Rabe. solo es para ustedes, sino atari que kuri van a ser mwebwe de gusa bendición ahubwo en esa etapa. bizoba ivy'umugisha mw'iyo Vendrán ntambuko miles de personas. ahazoza ibihumbi n'ibihumbi by'abantu nuko rero Échele gana, porque mubibyaze ustedes umusaruro están tratando kuko muriko murateba murondera ikibanza Amplio. ciza cagutse en donde tengan acá aho en Lima, Perú. muzoba mufise ngaha muri Lima Que Peru Dios les guarde y les bendiga y les imana provea ibaze babahezagiye y kandi le abra baronkere puertas kandi yugurura amarembo para que en la próxima venida. kugira ngo ninagaruka Estemos en ese ubukurikira tuzobe turi muri ico Yo lo kibanza creo. nje ndavyizera Ay, aquí hay un pueblo que lo creyó también. ngaha hariho n'ihanga Porque estamos- ryavyizeye y estoy en kuko un pueblo turi creyente. kandi ndi mw'ihanga Así que, ryizera nuko en rero base a esa fe, uko manos a kwizera la obra. mu gushira mu bikorwa kandi imana siyo kugurura amarembo ikabaronkera ikibanza Que Dios les guarde y les bendiga. imana ibazegame bahezagire hamwe natwe El reverendo Toribio Barzola. revera toribio Con barisora nosotros nuevamente. hamwe natwe ubundi Los bushasha amo mucho. ndabakunda cyane kandi Siempre estoy orando por ustedes. buri gihe nama ndiko ndabasengera Ustedes no están solos. mwebwe ntimuri mwenyene Están con el jinete del caballo blanco. muri kumwe n'ugendera ku Y el farasi jinete y'igitare del caballo blanco, kandi ugendera ku no está farasi solo. y'igitare nawe ntari wenyene ustedes están con él. namwe muri Así kumwe que nawe todos somos nuko rero twese un turi gran equipo. umugwi umwe Dios los bendiga. umugwi ukomeye imana ibahezagire